Kwari bihimba vyiwe vyinshi bimwe twasanze mu muntu ariko arononekara cyane kandi ciza gihari nuko tuzoba tukugira amahera vyo gutwara ukaraba ingene Beti ishobora kumuvuza. Ariko Junior ubu rageze abona ko ari je nshobora guha uburozi Beti mbezana ndakubwira sibyo muri ubu iki kiko turatirana amajambo tugendera uyu munsi ko mutugendera n'amakina amahoro nibiki kunyakirije amarira habaye iki ahubwo ndumva uko umenye isi yose yamwiye ntari gutangarisha ariko kuzana ngahanye natari ngorane wamu ubu mvuga gusa amahoro ndumva ari ingorane zikomeye uvuga gutyo kugira ngo naje n'ikintu abyiteye none kuri murancanganya nibiki kutavuga duga kwisonga sije iyo mba nzi ikarata y'ubuzima bwanje neguri simba niko ndashirikwa nini ariko kubanje ngaha kubera nzi yuko uri umuntu kandi ufise ubumuntu ushobora no kumfasha Beti yagize Beti mwaragendanye ndabizi kandi wamubereye umugenzi mwiza ariko ubu tuvugana ubuzima bwa Beti buri hagati y'urupfu n'ubuzima urupfu n'ubuzima kumvonya bashi
Peter aragwaye kandi ari muri koma. Aragwaye? Vyoba vyatewe nanje cane. Ntabwo ari wewe. Kada. Ivyo bintu bimwe birancanga. Ndongo. Sa? Nje ngakugira ngo mufashe bwawe. Please. Je kugufasha. Ivyari bibi. Zobukoze cyane. Kubera nanjye ndafise umutima w'ubuntu. Sindi igikoko. Cyane. Cyo bituma nabituma. Kugufasha vyari byo. Ariko iyo nibutse kari wantwaye umugore. Ariko namwe mwarambonye koko. Untwara umugore ucuza ngo ndaguhembe. Sukumpemba. Nukugira iki? Tuko turavuga ku bijyanye n'ubuzima bwa mbere. Abaguka ngapfa bamugo kwa. Genda. Papa. Genda. Bamugo kwa. Genda. Nuko bakanga. Genda. Nyangwa. Ntundabe. Aho habona nk'ibwirirwa. Aho. Aha. Uhabona nk'ibwirirwa. Mwarambonye shahu. Ahubwo wagahungu wehe gutera umwaka uraba neza. Kuva kunyereka no twatanga guca tutaturabana nabi. Twishurana amajambo mabi. None nawe uraje ngo ari mu bitaro n'ibitaro ng'ingufashe mwarabonye ko ndibisesa. Ganda. Hawe kuva kare nuharinga Ningana inaje kota kazuba. izuba ryawe nawe ndabona nesha Sanga ariryo ntwaririye. nimba ariryo wishimye mwana nakabiri kacyane gutoha Niko ntwaririje kano kazuba. Urazi nyene karyoshe. bikumenya kare karatera imigiye Urakumva? cyangwa zuba bakina football Nubundi. Kazotora se. ubwo reka nzana gatebe twicaranye nari mbona uvume kararyoshe Reka nakakuzanira shirati. oya iki ni igihe cy'iwanje oya kuva kare nigenda nakurondeye nakubuze Nirukiye akazuba niko nanje kota katararenga. Niho batwaririje neza urazi iyo utwaririza imodoka ariko naye gucenda yikura naye gucenda yikura mbese ndabuya ko yatwaririje neza aho nibyo sanye n'Imana yarabiravye kivuga ati reka ndamuha ico yoro Sheri hubwo reka ndaguhamagara Bria kuzanira kaji kari gasanzwe gahari kari gahari Bria zani yoji muri frigo none urabona imisi iragiye uraheze amahera yijyanze gute niko nubatayongora kibazo w'imisi yose ngera aho ngiye muri mood ucunkora muri mood rega shira ibintu byose nukumvikana tukayaga none sikuvuga ntacyo mbuze none rega ikiyago kigira hamwe naho nayishimye kubikubaza nyine
ariko ntaco jewe urakunda bigira jereka umuntu w'umugabo nta ngorane nta kibazo bizotera. Sawa nta ngorane. Ariko mbona umenga nakakazuba karagiye reka ninjire mu nzu nduhuke. Kagiye nawe ubugiye? Reka mbe ndaruhuka ninjiye mu nzu. Sawa. Mahoro. Karibu. Asha, nibaze hunzaniye ya mahera. Uho mwabaye abana beza sininda kubiruka inyuma. Beta aragwaye ari mu bitaro. Ndakwinginze mufashe. Urumva rero, uragarutse ko naye na madamu wanje? Kandi kuva tumenyaniye namwe ubuzima bwanje. None nace ntabwo kugira ingorane. Ndiko ndavuga ku buzima bw'umugore mwaje. Umwana wawe ari hanze. Ariko arabura ikintu. Beta ari mu bitaro ndakwinginze. Wewe inyuma yo kukurekera amezi 8 yose arahevye atari ikigo ndabishuza. Ahubwo nk'urufunguzo rwanda. Nk'ubu nahizi kurayazanye hamwe kunzana izindi ngorane ngaho. Urazo gutera umwaka uyo burya. Kuva waravuga ndwakamenyana namwe eba ni ingorane ngaha ni ingorane mu nduru ziwanyu gusa. Iyumvire basi ntukore neza. N'urufunguzo shira ngaha. N'urufunguzo. Ntukore neza. Genda ba urufunguzo rwanje kwera ko n'ingorane niko nagira zo simbwira. Basi yangura. Ndakwinginze basi ngurana amafaranga. Uzakwisha. Nta mahera mfise. Hawo gusa ikintu cyo kugira ngo nizo ngorane je mwene twibagirane nyine twibagirane. Nubundi ingorane n'amahera hago shira ngaha urufunguzo hamaze. Amahoro aragaruse. Aho kwe ntiwogira ikigongo. Ikigongo nageze cy'amezi 8 yarakwiye. Basi muruhusha aho nkuremo n'ibintu. Mbufise mwiki. Harimo matera n'ibindi bintu nyine byo mu nzu. Imatera harura amahera nakwishyuza ku kwezi. Yarimwo. Ntabwo ngaho nshimira. Nakigenda. Kubera Mutani ngorane kwera. ngorane nyaba kandi aho gatebe wicare. Ndio ndafise gashana umwanya wo kwicara ko nabona. Ngorane wawe kumbwira izo ngorane zo wicare. Nakireka nduhurira umubiri nayo mutima kwera. Ndarushe cyane. Naboreka wicare mbwira izo ngorane zari izo. Numva rero mutaka. Ndibaza ingorane dufise uraziza. Nawe kubwiye ko beta ari mu bitaro. Ubu rero nanje kugusaba ubufasha. Urazi yuko nkeneye amafaranga menshi mu bisanzwe. Rero nashaka hajya ahantu twagusigiye arana ko twe twimutse tuhagurisha. Sha. Ngowe nturi umujanja wewe. Biharageze aho nyita ko n'umujanja. Ego ufise uburenganzira bwo kugurisha harya ahantu nujya mukobwa. Ubwo se wamuroze wewe. Ariko bona kweri noroga beti kweri. Ndiko ndakubwira kugira tuhagurishe tumuvuze. Kugurisha ntibishoboka. Ujya mukobwa ni wafise uburenganzira bwo kugurisha harya ahantu. Bihanda kwinginze mfasha. Ndagufashe kugira. Mfasha umuruhusha harya ahantu tuhagurishe n'ukuri kw'Imana. Ntibishoboka ahubwo wowe wa muhungu. Urafise ingorane. Turiko turavuga ku buzima bwa beti. Ntibikunda ahubwo mbere watire mukoce ngenda kubisa. Uko wewe uratera n'umukosha. Haguruka mvira ku ntebe.
ndibare n'intebe zanje. Ewe uribuka ukiza muri ryo rugo ko umutamaci yapfa haheze umwaka nyine wagakurikira none ushaka kurikeza ko beti nawe fasha imvira mu rugo. Isi ntiyari mbi ariko abantu b'isi nibo babaye inyamaswa. Mana ko ntanguye kwiheba, ese koko nawe wantagiranye? Mana ubu koko izi ngorane ndi murazibona? Mana ndiko ndiheba, ndakeneye ubufasha bwawe. ariko nabaye ikibazo kubera wowe kweri. Harageze aho nitwa yuko ntera umwaka, harageze aho hitwa yuko jewe famille wanjye ndayiteye umwaka, abagenzi bawe bose bagenda batera umwaka. Kuki n'umubyeyi nasa nkaho nari nizigiye ko yogira icyo afashe nawe nyira. Beta ariko ibi byose ndafise kuntu birangiza. Sinkeneye kuguma n'umutwari wawe. Ahari mu buzima nshobora kuba ndi kigwari, hari ibyo ntashoboye kugukorera muri ubu buzima, ariko reka ngende vumbure ngo nzobikora mu bundi buzima. Beti mbwira koko ndi kigwari, mbwira koko ndatera umwaka kubera nabuze amafaranga yo kukuvuza. Basi nimba binaniye kugukiza mu buzima, reka ngende gutegura mu buzima bwa kabiri, vumbure hose nga turabayeho twishimye. Nimba ndi bugutange canke ukazontanga, Imana yo nyene niyibizi. Beti umbabarire, sishimye kugutanga nkuko, ariko nanje ubwanje narengewe. Beti haragezeho bavuga ko je ndakuroga, ko ari je ndiko ndatupfa kugira nsigarane amatungo y'iwanyu. Beti uzumbabarire kandi twongera guhura uzontahura, narengewe. Bye. Mu buzima umuntu aba yiteze amasurprise menshi, hari biza n'ibindi bikagenda, tukamana kwiheba, tukamana n'amaganya. Ndakora iki ko ata mafaranga mfise yo kuvuza Beti? Nkora iki ko mbona ibintu byose by'isi byansobeye? Ariko ntaco, ndashobora kumureka Beti akabaho amahoro, nanjye nkaja kumutegurira ahantu heza. Mbure ngo ikindi gihe tukazosubira kubonana mu buzima atari ubu bw'ingorane, bwa buzima buzoba bwuzuyemo ibyishimo, bwa buzima abantu bose tuzoba turyohewe, bwa buzima ata muntu n'umwe azoba ariko araturya injyane. Beti ndakurundiriye muri bwa buzima buryoshe. Ahubwo wagahungu wewe gutera umwaka uraba neza. Urazi yo gutera umwaka wewe burya.
kuva na waravuga twakamenyana namwe eba ingorane ngaha ni ingorane mu nduru ziwanyu uribuka ukiza muri ryo rugo ko umutamaci yapfa haheze umwaka nyine wagakurikira none ushaka kurikeza ko beti nawe